ibindi sinzi ko Semerera nibaza ko ata mwanya munini agifise. Hari umugani w'umuntu w'iwacu yitwa Gihuruza, nari kuwumubwira. Ni umugani mutonya ngira umara nk'iminota itatu. Uwo mugani ni umuntu yawunciriye arambwira ati wewe uri nk'umushinga nawe uca gute? Sinzi ndashafise iminota itatu gasemerere. Kuwo mugani tuwumve, imigani twayiruka kera, sogokuru komeza ku mugani. Ego. ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Ni umugani wanashaka ari umugani sinumva ko ari n'uwa kera cane, ngira n'umuntu yawimbiriye gutyo. Yewe yambwira ati hari umugabo ngo yitwa Gihuruza. Gihuruza sinzi ko ariryo zina ntuze yitwa Gihuruza. Uyamwi wabo ni mu ntara za hariya mu Burundi. We yarafise abana benshi akagira n'amatongo manini, akagira mugabo ari umugabo w'amanyama menshi cane n'inguvu nyinshi no kwibona. Mugabo kandi akaba yari umugabo akunda gufungura cane, yarakunda inzoga, yarakunda ibintu vyo gufungura, akandi agakundira n'ibintu vy'inzo. Akaba abo bana benshi yari afise harimwo abana baciye ubwenge, abana bakerebutse, n'abandi bafise ubwenge bubayabaye bisanzwe. Yari afise abana bashika nka 8. Umupfasoni wiwe ngo yari yararengewe n'amagorwa umugabo amutera. Murabona mu Burundi ko dufise n'ingorane z'uko abapfasoni kera batavuga. Hanyuma abana biwe bamaze gukura yarabakoresha cane muri iyo mirima myinshi yari afise, bakirirwa kurima no gusoroma. Wanashaka atanabahaye n'ivyo bafungura bagasonza. Mugabo yari umugabo araterere, ngo ntiyashobora no kumva uvuze ikintu aca yumva yuko umugwanije. Abo bana baricwa n'inyota bari kurima, bakaza ngo bariba umwumbati bagahekenya, bashibesha ijumbu bagahekenya iyo bari ngo babonye akabakubita akabagutsa biko ngo babirira mu mirima. Ashikanye umwimbu urumva ngo bararima bakimbura. Naho rero ngo uyo murima yakunda kuyigurisha imirima yiwe, ayigurishiriza mu ntuzenye mu sinzi ko muzi ibintu vyo kugurisha, ngo kugurishiriza mu murima ibitoki, ibiharage, ibintu vy'ibigori ngo n'imyumbati n'amateke y'iki, akabigurishiriza hariya nyene. Yaravise ngo n'inka, mugabo akazigurisha abana baziragiye ntibanabimenye. Amafaranga ngo yaranywa inzoga, ayandi akajana umva yari afise ngo abantu bahabara benshi, ayandi akajanamo. Urumva yakunda gutaha ijoro, ngo atashe abantu bose bategeza guca bavyuka. Uwo mugore we ngo yaramutinya nk'irasweho ntiyanavuga. Igihe kimwe rero ngo muri abo bana babiri havamwo, muri abo bana biwe 8 harimwo abana babiri, abana ngo baciye ubwenge. Ukuntu ngo bari baciye ubwenge no mw'ishuri, bari baratanguye ishuri, barakunda kuja kuramutsa ngo abandi bagenzi babo babana bo mu kibano. Urabona abana ko bahora baja kuramukanya. Hanyuma rero ngo bagiye kuraba, urumva ubwa mbere ngo bahora babona umenga ntibashobora kuja hanze kuko se wabo yari umuntu akaze. Hanyuma ngo bakihweza ingene b'abana babo bashika muhira, ngo bakaguma bariko baraganira na ba nyina babo, bakumviriza ingene bavugana. Se ngo akama ari muhira ariko arakama akagira gute, umva barararayo basha ngo bakumva agahinda. Batashe bagaca babiganirira abandi bati ati mbe murazi ko ati b'abana b'abagenzi bacu twigana, ati n'abana bamerewe neza, se wabo baravugana, ati se wabo usanga bicaranye, ahubwo usanga bariko barasangira n'ivyo kurya. B'abana batazi ubwenge cane bagaca batangura kugenda bakabiganirira se, bakavuga bati uwo Gihuruza aca atangura kugira ubwoba ati abo bana batanguye kuja mu babanyi bakaja kuvuga ibindi bintu, ubwo ntibazova ati oya. Aca atangura kubabuza ati ubu rero nta mwana azosubira kuja kuraba mu muhana, mwavyumvise mwabana kirazira. Abana b'iwabo baca arababuza. Hanyuma aca atangura kurondera ingene abateranya ahubwo, atangura kuvuga ati bane banje mwebwe muzoze murunyumviririza ivyo aba bana bavuga, muce mubimbarira, ati ahubwo mwebwe nzoca nza ndabaha agashinga. Niho b'abana bamwe babiri bakunda babonye ibintu bakaza kuvuga, bone bari bazi iryo siri, bakaza bararidoga n'ubundi kuvyo bumvise kw'ishuri. Abana bagaca babitwara bakabishira se wiwe akaca ababwira ati mwebwe ndaza kubaha kuri birya bintu ndabaha ko, agaca basomya kw'inzoga akabatwara. Babandi babiri agaca babibihano. Bamwe bafashwe nabi agaca ababwira ati mwebwe dayeri genda muje kurima musubireyo, abandi barashobora kuronka akanya ko kuruhuka. Niho baca batangura kwiyumvira ingene bosubira kwihweza
ingene boganira n'umuvyeyi nyina we babimubwiye avuga ati yo jewe urya ntaco ushobora kumubwira ati urya agenda mutinya kurusha uko nimutinya ati oya n'ukuri nimumwegere umuvyeyi araha kumwumviriza urumva yavuga ati ntibishoboka ati basi mama genda umubwire areke gusesagura itungo twe twirirwa turarima amabavu yaraturitse twirirwa turagira gute mugabo ntitubonye niyo bija kandi atwicisha inzara umva turaza ngaha mukatubwira ngo vyaraheze kandi twirirwa turimbura bo nyina we avuga ati nukuri ntimupime jewe sinkeneye kwirirwa ndakubitwa se wiwe hanyuma abo bana barabumva ko bagiye kurega nyina bagiye kubicisha kuri nyina abo babandi bacasubira kubibwira se wiwe se wiwe acararumura nono niwe yatangura kubakubita rero bimwe biteye isoni arabakubita arababaza gushika babatinye no gusubira kumuvugisha biyumvira ingene boja kubibwira abayinasenge n'abandi b'inshuti n'abantuze baragenda barabibabwira barendera na base wabo baraza barahanura bati aba bana baborejwe igufa kandi ibyo twumva mu bavuga ari byo nyina wabo se wabo avuga ati mugira muze gusa ati nta bintu uru rugo n'ubwo iwanje nari twarikukiye uru rugo nta muntu aza kuvuga na kimwe jewe nkora ibyo ushatse ku bana b'iwanje n'ab'iwanje baramureka none twogira gute munyuma baja kurondera abashinga nabe b'ababanyi ngo babavugire yuko se areke kubatoteza bo hanyuma baragenda ababanyi barumviriza bumva ivyo bintu birumvikana baja guhanura wa mugabo ati wa mugabo wewe turagerageze turagusavye ugerageze ucishe bugufi kuko abana bawe turabona yuko bashavuye cane kandi turabona ko barenganye mwe birenze urugero wigengesere wa mugabo ahubwo acavuga ati atangura gutuka ba bagabo nta bagabo bakiriho murimbwa mwinjire mu bitabarabo rero ba bana babiri mu nyuma cabaye igihano kubera bagiye mu bashinga nawe bamuganira mu rugarama arabugarana mu nyuma barimba bukebuke umva yarazi ko yabugaraniyeyo ahabungira bazava banapfirayo baratinda barasohoka baca barahunga bagenda mu zindi ntara baratoroka bagiye urabona kumva ko bari abana baciye ubwenge bari abana bazi no kurimba bazi no gukora babananya bakora babananya bagira gute baratinda ahubwo baratera imbere iyo bahungiye mu yindi ntara umenga bari bahungiye mu ntara z'imbo no mu nyuma se wabo babahungu bari basigaranye urumva ntibari bagifise abo barega nta n'ingorane nimwe bari bagifise by'amavantaje cyane yabakurako ayabakuyeko noneho ahabazana umuhabara kuba yakunda abagore aramuzana neza atangura kugurisha n'amatongo babana batangura kuvuga bati none gabasha ko twahora turonka abatuvugira none ko menga twarabateranije none byagenze gute bingira ingene babigira barabura umva bo baramenya nuko bagiye no kuvuga ibyo bagiye kuvuga byose bagiye kwibwira se ngo amahanure hanyuma ntaco byavuyemo barakubitwa bo kuba haje umuhabara uwo muhabara niwe yarasigaye atanga amategeko yo kubakubitisha azanye sinzi ikibazo azanye ikete uranyumva mikoro yawe yari imeze nk'iyigiye gatoyi okay mu nyuma babana wumva kubera bari babana haraza umuntu agiye hanze arababwira amagorwa bene wabo babayemwo mu ntuzenya mu ntara y'iwabo barabyumva baravuga bati rega iwanyu n'amatongo so wanyu yarayagurishije bati yazanye umuhabara ati ibintu byose ati babandi nabo mwahora muvukana ati inzara yarabishe basigaye ari imbwa n'amashuri baravuyemo ibara ryaraguye nibo batangura kwandika amakete babwira bati papa ubu rero babonye umuntu azi batapangira amakete ati ubu twaraciye ubwenge kurusha twaramenye byinshi ubu utabandanije tuzoza ahubwo ubu tuzoza dutane mu mitwe kuko barase kutwumviriza ati turumva yuko n'abana bene wacu nabo nyine ahubwo bari mu kwicwa n'agahinda ati utabiretse tuzoza guhura se wabo ati basi ati nkasubira kubabona ngaha ati hari jewe ahubwo nzije nzobikira babana bati sawa haheze igihe bararondera intuze nyingene bagenda baca bagenda bafise amacumu ngo bagenda kuvuga bati ubu ntacyo dufise tuvuga
twebwe papa twaragerageje ivyo dushobora byose nta kintu kimwe tutakoze baca bagenda barondera intuzenya aho se ngo yakunda kuja kunywa inzoga bamufata yaborewe baca baragenda baca baramuboha baca baramuyinuza baramutwara bamujana ahantu bamugaranira ahantu mu kantuzeye baca bafata na wa muhabara wiwe nawe nyene baca baramutwara baramunyuruza baca bagenda babwira biwabo bati abo bantu twababitsa ahantu tugarutse gutunganya ibintu by'iwacu ati kandi niko bitegereza kugenda babashinga ntaye baje batangura kubabaza bati none mwebwe mwagiye kuba papa wanyu ati kandi none muzi ngene vyagenze niho bavuga bati eko turemeye urubanza twebwe niyo mwaducira urwo rubanza tukumva ariko twagize amakosa tuzosubira tumubohore abatsinga naye bariyumvira baracuga urubanza baca basanga abo bana nta kosa bafise muri uyu mwana rero igarukira ngaho uwo se wabo ntiyigeze agaruka yaheze aho hantu bamuboheye uwo muhara wiwe wese nico kimwe abo bana baca barasubira baragenda barabohora bambe barakura mu magorwa abo bene wabo barasubiza hamwe ubu mugani rero ugarukira ngaho ariko jewe ariko barawunshira uwo mutipe ariko arawunshira je numvise umenga ariko avuga ibintu bisa n'ivyo mu Burundi niho nasigara ndiyumvirana none abo bana barakoze amakosa ku bwanyu none abo bana baba barakoze amakosa aha niho mugani wagarukiye tugira amahoro. Okay, sije nohahera hohera abadede bakomeza hohera abadede bakomeza bacanishamwo bajyanisha abarundi ku nyungu zabo. Nibaza ko ari uyu mugani tuja guhereza ko nibaza ko buri muntu yaronse ijambo ubundi ntidushobora kuyamara uno munsi kumbure tuzosubira kuganira uwundi munsi. Sama